inshuti namwe bakunzi mandanya mudukurikirana kuri televiziyo Homewood TV ndetse twatufuje n'ikaze mu gana cacu no munsi kuri micro nko mubona muri kumwe na Registrone Gateka ndetse sindi je nyene nabazaniye umutumire abikora neza ni muri cyo iganiro nyene Home Vibes aho dusanzwe tubazanira abanyempano b'abarundi kugira ngo mandanye mubona ibikorwa byacu aho tugejeje ya uno musino nabazaniye umuririmbyi novuga canke asanzwe ari muri kariyeri kandi ya filme sinivyo gusabasha asanzwe ari n'umusiliste mwe muraza kwirabira ibintu byinshi nawe nta wundi ni Sabbas. Okay, murakoze cyane bwa mbere na mbere Jenny Sabbas Nkurunziza nkuko mwavyumvise nkuko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi w'indirimbo za gospel umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana nkaba umukinyi w'amafilme umwanditsi n'umukinyi w'amafilme nkaba umustiliste créateur de mode ya rumva turashima Imana hama ingene twinjiye muri filme abantu benshi bari basanzwe bamenyere nk'umuririmbyi ninje muri filme mwaka w'ibihumbi 2018 yes muri filme yitwa Munsi y'ijuru ya Sandrine Kamikazi mu nyuma mboneka mu yindi yitwa Paradiso mu yindi yitwa Urugo yindi yitwa My Family mboneka mu Mupakazi kwa Fanny Lavine ariko uno mwaka 2022 niho nashira ku mugaragaro filme yiwanje yitwa Ubuzima iri kuri YouTube channel ya Sabbas Burundi ya ingene rero novuga ngo ingene navyinjiyemwo ubwa mbere siniyumvamwo ko nzava nkina film ariko Kamikazi amaze kumpamagara ndakina mbona ndabishoboye abantu baranyankuhaja cyane ati komeza ni gikorwa ciza byanteye intege yo kubandanya ncanguma ngaragara muri izo zindi filme nkuko nabivuze abantu barushirijeho kuntera intege hanyuma nari nsanzwe mfise iciyumviro cyo mu nyuma ngira iciyumviro cyo gukora filme ya filme yitwa Ubuzima maze kwikora partie ya mbere mbona ama commentaire numva abantu ingene bambwira bantera intege bagira gute cyane numva nyene gukomera cyane ni mpamvu naciye ndayibandanya kandi nubu nibaza yuko mushobora kubibandanya twitega andi ma episode abandanya kuri filme Ubuzima ubu hari filme yitwa Umwansi ni filme nyene twakinanye na Fanny Lavine iyo filme yitwa Umwansi yoyo nifuza kuyishira hanze vuba kuko yo yaraheze nuko nsanzwe ndi mu gikorwa citwa Itara ry'Umuririmbyi ngira ndaza kukivuka ko gatoyi ariko kino gikorwa citara ry'Umuririmbyi giheze nzoca nshira ko filme itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu iyo filme yitwa Umwansi niho izocija ku rubuga rwa YouTube ariko hamwe n'ivyo filme Ubuzima ndashobora gukora ibice nka bibiri kuko hariho episode ndiko ndategura filme y'ama episode ndiko ndategura ntashoboye kuvuga titre yayo hano ariko nayo ni episode izoba ari nziza cyane niba abantu barashoboye gukunda filme Ubuzima bitege gukunda cyane gose iyo indi episode ngiye kubazanira abakurikiranye filme Ubuzima mva ko tugiye kubandanya nandi ma episode ntimuve ko kuri Sabbas naza ko iri kuri channel ya Sabbas yes ifilme Ubuzima iri mu kubandanya kandi Sabbas amafilme yose tubona ukina kiretse ngira atari mwakinanye na Kamikazi zose agumahagarukamo kandi Fanny Lavine abantu nibaza ko bari kubibaza mbega kubera iki Sabbas na Fanny Lavine baguma bakina na Karere kumenya mbega nikiye cinyegeje nyuma ya Sabbas na Fanny Lavine nta kindi kintu kiri nyuma ya Fanny ubwa mbere ndababwire yuko murundi yavuze ngo ubugirigiri bugira babiri nanje nkunda kuvuga ngo iyo ushaka kugera kure ugenda wenyene ariko ushaka kugera kure cyane ujana n'abandi sinzi kwa kukantu wakumvise neza iyo ushaka kugera kure cyane ntiwijana ucujana n'abandi rero twagiye tugaragara mu mafilme turi kumwe nka Paradiso twari kumwe My Family twari kumwe izo ni filme zo kwa Abel mu Mupfakazi turi kumwe umva deja kuko twari tumaze guhurira muri filme zitandukanye amaze gukora ijya episode yiwe y'Umupfakazi yarazi umukinyi ashaka ari we character y'umukinyi yifuza hanyuma abona ko ari jewe arampamagara turakina muri filme Umupfakazi hanyuma najewe kome namufashije mu byo urumva yuko
si bibi nanje amfashije akanshigikira niyo mpamvu no muri filme ubuzima mwabonye turi kumwe ariko kandi nuko ubugirigiri bugira babiri nta kindi kintu cihishije inyuma nkuko bovyiyumvira uretse gushigikirana nawo niwo mutima abantu bose bari bategerezwa kugira ngo bashobore gushika kure nta muntu yateye imbere ngo nuko ariko arigunga ngo akore wenyene ahubwo utera imbere kuko uriko urashigikirana ufashanya n'abandi. Bien, abariko bibaze yuko hari ikindi kintu cyo kiri inyuma ya Fanny Ravine na Sabbas nibaza ko mwabyubise ni kubera casting nishobora guhuza abagiye akavuga ati casting dukeneye ni yubu kuvuga ngo niyo ituma kenshi bahurira mu bikorwa bitandukanye kandi mu bise kubugirigiri bugira babiri yo gufashanya muri rusange ya Sabbas navuga ko muko mukora neza cyane ibikorwa byiza kandi cyane bega ifilme yanyu muri kode canke indirimbo ze muzisohoye abarundi bazakira gute mbega abarundi bazakira neza cyane gusumba abanyamahanga canke abanyamahanga nibo bazakira neza gusumba babo ingahe waje. Okay, tugiye reka ntangure ku ndirimbo ntitwavuga ngo abanyamahanga nibo bazikunda cyane kurusha abarundi kuko kenshi burya ahantu kugira ngo utere intambwe nuko uba washigikiwe n'umuntu ariko umuntu en plus akuzi rero novuga ngo abarundi nibo batumye tumenyekana no mu mahanga iyo batahaba ngo badushigikire nibaze ko n'intambwe turiko tutari kuyishikako nivyo abanyamahanga baradushigikira kandi cyane ariko badushigikira kuko hari abantu batanguye gutuma tumenyekana ngira ngo nubu urubibona dusoye nk'indirimbo canke filme usanga ku amastati y'abantu benshi bari hani Bujumbura bari mu ntara z'igihugu bariko barazirungi bashize ko ama link yacu bashize ko ama cover yacu bakabirungikira n'abandi bantu rero numva jewe no bashimira ku ntambwe ya mbere kuko kirazira kubaho utazi iyo wavuye kuko iyo utazi iyo wavuye uhava usanga utazi niyo uri kuraja rero haraho twavuye aho nyene twari turi hasi hari abantu badufasha ukuboko hari abantu badushigikiye ni nayo mpamvu tugeze aho turi uno munsi rero urumva ntitwobatera akagere ngo tuvuge ngo mwebwe ngo urumva ngo abanyamahanga ngo nibadushigikira cyane no abanyamahanga baradushigikira kandi Imana ibaho umugisha mwinshi ariko abene gihugu nkatwe mwaradushigikiye no mukiriko kandi mubandanye Imana yo mwijuru bandanye kubahera umugisha mwinshi ngo big up sana ku barundi muko murabikora neza muko muradushigikira n'abarundi ni byiza cyane kandi nibaza namwe murabona ko ibikorwa byacu vraiment ni byiza cyane reka dutandukire rero ku yindi mpano afise busise mufise ko ntafise impano zikenya cyane ase nyinshi gose mbega wambika bahungu bonye canke natwega bakogura twambira bose urabambira urakora filme ndetse n'indirimbo wumva gusa duse n'impano yo kwambika abantu mbega na filme zawe canke indirimbo zawe bambikwa nawe nyene canke biri pembeni. Okay, jewe ibintu byinshi nkora ni impuzu zijanye n'ivy'imanza surtout amadote kuko jewe ndakunda ibintu by'akaranga ndakunda ibintu vya culture ndagerageza no kubidevelopa cyane no kubikundisha abantu novuga ngo abasohora indirimbo abantu bakora indirimbo nibo tukunze gukorana cyane mu maklipe yabo tugakorana n'abantu bakora imanza surtout nk'amadote cyane ariko kandi n'impuzu zisanzwe zo kwambara mu buzima busanzwe na zone dusanzwe tuzikora haba ari umuntu ari hano mu Burundi cyangwa ari hanze mu mahanga impuzu zacu zirashobora kumushikira iyo yatwituye akatwereka n'ibyo akunda hanyuma nkuko wambajije siza abahungu gusa cyangwa iz'abakobwa gusa ahubwo twambika bose en general ego magaze yacu irimwo byose n'abana n'abana no kuvuga ngo twambika bose muba mukorera murafise aho musinzi mukorera ibijanye n'ibyo kwambika ego murakoze cyane burya adresse ya mbere jewe bwa mbere natanguye nkorera online rero iyo adresse ndayubaha nk'abantu barashobora kuraba Facebook kuri page ya Sabbas Style Company canke Instagram Sabbas Style Company canke amapage yanje yaba Instagram na Facebook zose ni Sabbas NKURUNZIZA bashobora kubona ko byinshi mu bikorwa dusanzwe dukora ariko kandi dusanzwe dufise na maison aho dukorera gaho mu Kamenge muri Gikizi kuri 7e Avenue n'urupangu juste rwa mbere.
nibaza ko mwabyumvise bifuza kubibona nibaza ko n'impunzi musanzwe mukoresha babwiye n'abandi bashobora kudusangaho cyane noneho nimurinda kuja ngaho n'indirimbo ziba basanzwe muzikurikirana ndabatuye arambara neza nuko yabivuze arazikunda impunzi za kera nibaza ko ari ibintu bya kera kenshi muzosanga byambaye s'il vous plaît ababerewe cyane Sabbas nukuri kandi wagize neza twitaba nka Homewood TV turagushimiye cyane kandi turibaza neza kuzogaruka gusa hari ikintu twabonye nibaze kutogera utatubwiye ko ikintu gato yitara murakoze handitse ngo itara ry'umuririmbyi mu Burundi itara ry'umuririmbyi mu Burundi ni igikorwa cavutse mu mwaka wa 2021 hari tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu kino gikorwa cy'itara ry'umuririmbyi mu Burundi ni igikorwa twiyumviriye turavuga ati ego tumaze igihe kitari gito turiko turaririmba ariko ntaco byo tumarira kwikunda reka habeho ikintu gishobora guhuza abaririmbyi kinarere impano kinarere abandi baririmbyi bacaruka kigira ico kibafashije dukora kino gikorwa cy'itara ry'umuririmbyi mu Burundi aho novuga ngo duhurira hamwe n'abandi baririmbyi bose aba makorale aba leader mu ma église abanditsi b'indirimbo même les artistes kugira ngo dushobore kuza turakorera hamwe duhanurane dushigikirane dufashanye kugira ngo dushobore gukuza cyane umuziki wa gospel mu Burundi igituma ari itara twifuza yuko umuririmbyi w'umurundi cyangwa umurundikazi amurika ntamurikire uburundi gusa ahubwo akamurikira n'amakungu ni mwiyo ntumbero twateguye evenement canke igikorwa kizoba ku magenekerezo ya 29 30 z'uku kwezi nyene hamwe n'itariki imwe kwezi kwa gatanu aho tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi nka Rose Muhando kuva mu gihugu ca Tanzania turi kumwe na Ngoma yaririmbye indirimbo ivuga ngo wewe songa mbele amakorali nkakomeza gusenga za Ashbook Sound Holy Nation n'abandi benshi rero abaririmbyi twagiye hamwe abo muri Ntahangwa mukaza muha kugira ngo twese tuzokora ikintu hamwe tukaba turiko turategura n'indirimbo novuga ngo collabo y'abaririmbyi bose izoca ihuza nabo baririmbyi bazoba baje nk'abashitsi bavuye mu mahanga rero le 29 hari amasengesho tuzokorera aho nyene kuri Ashbook mu Ngagara Église Vision de Jésus Christ igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo hanyuma ku munsi wa gatandatu hari seminaire inyigisho ku baririmbyi zizoba kuva 9h jusqu'à midi hama 15h uwo munsi nyene hazoca haba louange spéciale ariko dimanche rero le 1er mai niho hari akabijya aho hazoba concert grand concert izobera aho nyene muri Ashbook mu Ngagara muri quartier 10 kuva izo saha 9 nyene aho tuzaba turi kumwe nabo baririmbyi hamwe nabandi rero turatumira abaririmbyi bose abafise izo mpano n'abakozi b'Imana kugira ngo muze twubake rino tara ni byiza yuko kandi ni na ngombwa yuko umuririmbyi amurikira Burundi akamurikira n'amakungu nivyo bikorwa turimwo nivyo tumazemwe iminsi rero bose turabaye ikaze bipfuza kubana natwe twababwiye ama page dusanzwe dukoresha ushobora kuba wipfuza invitation kuko kwinjira muri seminaire birasaba yuko uba ufise invitation ariko mu bindi byose entrée ni gratuit umuntu uwariwe wese ashaka kuzamwe amasengesho ashaka kuza muri louange spéciale ashaka kuza muri concert gusa muze mwibuke kuzinduka kuko ni waza 15h ushobora gusanga intebe zose zaheze huzuye n'ubwo ikibanza muzi ko ari kinini rero kaze muri benshi Yesu abahezagire turabishimiye cyane Sabbas kandi turashimiye cyane abantu mwibwire ko iryo tara ry'umuririmbyi mu Burundi nibaza ko natwegengera tuzaba dushikika kaze cyane ahubwo Homewood TV ntegerezwa kuyibona tuba twayishikiye kugira ngo dushobore kugaragaza izo mpano z'Uburundi kuko nico tubereyeho nka Homewood TV kugira ngo tumenyekanishe impano abarundi dufite turagushimiye cyane rero twibaza ko muzogaruka ndetse munatwibutse n'ico gikorwa kugira ngo tubandanye turi update turabashimiye cyane mwebwe mwafasha akanya kudukurikirana kuri Homewood TV twongera tubashimira cyane mwebwe mugiye gukora subscribe kwa Sabbas kugira ngo mwandanye mubona ibikorwa byiwe twongera dushimira na mwebwe mwandanye mukora subscribe hano kuri Homewood TV kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro dukorana n'abanyempano batandukanye mu Burundi kugira ngo dushobore kugaragaza impano abarundi dufise turabashimiye cyane akanya mwafasha mudukurikirana ndetse twizera ko tuzosubira guhura mu kindi kiganiro cazaza bye bye